Byokunda ko ushobora kugira abako bakurikira ama mediative ukavuga imirongo ibiri gusa cyangwa itatu yako gapoeme ukavuga cyane nyine ukerekana kuno bagiye ko bivuga ari imbere. Yego. Autant de cerises, quand nous chantons autant de cerises, et que le Seigneur aime le moqueur, c'est tous en fait. Et belles ont la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chantons autant de cerises, s'il fera bien mieux le maire le moqueur. Mais il est bien court, tant de cerises, où l'on s'en va d'écueil en rêvant de panda dorés. Cerises d'amour, oh pareil, tomba sous la feuille en route de sang. Mais il est bien court, tant de cerises, panda de corail, conquer en rêvant. Quand vous en serez autant de cerises, si vous avez peur de chagrin d'amour, évitez les bêtes. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Namashimwe ntangire n'umunezero mwinshi kuri mwebwe mwama muri kumura kurikirana ama media TV reka twara tubashimira turazi neza yuko mwama muri kumura dukurikirana ariko kandi banzura abaho munsi y'iyi video urabe ko umaze kugira abone cyangwa subscribe utarabikora cubikora warabikoze nawe usanga handitse abone cyangwa subscribed ariko utarabikoza nga handitse abone cyangwa subscribe rero wowe utarabikora cufyonda ko mubibona ngaha ndi kumwe n'umwana mutoyi cyane byinshi gitumye tumamagara ngaha kuri Mobile Media TV muraja kubyumva urabona yuko afise ibintu byinshi atubwaho yabikuye reka rembere ya byose tubanze tumusabe abanze yidondore mwebwe nyene mukumura mukurikirana ariko mbere ko tushaka tukapaza tumuramutse bite sawa urakomeye yego bakwita gute Neza Kentia wewe umunyeshuri kunomba ifoto ndi umunyeshuri wiga he kafagitukura gitukura koje ngambo biro by'indero muri commune waje gukora iki aje kuvuga poeme waje kuvuga poeme wari waje wenyine cyane azanye n'abandi bo babakangaye abaye wa mbere bega wiga makanga 5e wiga 5e mu gitukura none ubaye wa mbere baguhaye iki amakaye n'indobo n'irate n'ibike amakaye indobo n'irate n'ibike yumva gute kuba wabaye wa mbere nyumva umunezero mwinshi cyane urashobora kubwira abakunzi ba Media TV kungene biyumva ukabwira abandi bana ko boza baritabira mwene ibi bikorwa mwene kuza kuvuga ibyo byivugo canke amapoeme kugira nabo bazoronke mwene ibyo nico babwira abandi bana nabibabwiye hari cyo wabwira abandi bana kuvyerekeye ukuntu waje kuvuga poeme bagaca baguha ibintu babwira akajambo kamwe no babwira bagashirika umwete wishire kumwete warashitse umwete iyo poeme wayize imisingana gute nyinshi imisingana gute tubwire imisi 5 yose uriko ufata poeme mbega byukunda kusubiramo ko ka poeme wavuze ukayivuga ngaha ukavuga gace gatonya ari nk'imirongo 2 canke 3 Jacko twumve poème Rocan il dit non avec la tête mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime. Il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne. Et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire reprend. Et il fasse les chiffres, c'est les mondes, les dates, c'est les noms, les phrases, c'est les pièges. Et malgré les menaces de mettre sous les yeux des enfants prodiges, avec des clés de toutes les couleurs. Si le tableau du malheur, il dessine le visage du bonheur. D'après Jacques, prévient, au revoir et je vous remercie. mbega iyo poeme ufite ninde yanditse ninde kugira ushobora kuyivuga yanditswe nawe na mese wacu ujya nshaka kuvuga umuntu yayikoze ujya mu hoteli wayo directeur okay urakoze cyane batubwe ko bitwa nde
Neza Kenti. Neza Kenti. Bakuze mu Media TV mwamubonye twari kumwe na Neza Kenti yari kwatubwira amahigano barimwo aho bari bagiye kugira ijivugo canke jese amaje bita amapoeme mu rurimi rw'igifaransa rero yabaye wa mbere mu banyeshuri biga mu wa gatanu bega barimo abanyeshuri mwazenanye barabo mu wa gatanu gusa mu wa gatanu kwishuro wiga ko byonyene canke barabanyeshuri bo muri commune bo muri muyobozi bw'indero muri commune bwose harimo benshi bari benshi cyane rero reka tubasabe muri musiki kiganiro handitse Mabaye Media TV muce mufyonda muhafyonze hanze sabone subscribe nibaza kugana byose bizokwama bibashikira turagushimiye cyane kumanya duhaye yego tunakubwira duti festation twese merci beaucoup namwe ko mukoma dukurikirana katubashimire murakoze cyane meze neza yego bakwita wiki Irankunda jiri we nawe nabaki ko tubone utengatiye imiboho y'amakayi uvuye mvuye kuvuga poeme usanzwe uvaye sanzova kuruhororo wiga he niga kuri ekoforuhoro mu kangana mu gatandatu hehe kwishuri mu ruhoro wariko irahigana mu wa gatanu ro twavanye atukura ko yiga mu wa gatanu mariko murahigana oya yo wahigana mu wa kangana na mu wa gatandatu mwahiganye gute byagenze gute wabaye wa kangana nabaye wa mbere festation ya so ubaye wa mbere wiyumva gute yumva neza sana tubwire rero bwira abakunzi b'Amabaye Media TV cyangwa urundi rwaruka abandi bana nkawe b'abanyeshuri kugira ngo bazoze bwa mbere kugira akajambo babwira babahanura iki bo kwiga nyene bagakorana umwanya kugira nabo nyene bizogira mu ndi mwaka nabo hagiye bugana kandi kapoeme nabo bakavuga mu gihe bo baravuze neza none wowe urahejeje nzosubiye uzobandanya ni washika mu yindi b'umunani babahamagaye izo gumuze we poeme wavuze yitwa gute utande serize bisigura umwanya wahise wo byokunda ko ushobora kugira bakora kurikira Amabaye Media TV ukavuga 200 gusa cyangwa 3 yako gapoeme ukavuga cyane no kerekana kuno wagiye ko bivuga hari imbere yego utande serize quand nous chantons utande serize et que le Seigneur aime le moqueur c'est tout en fait et belles ont la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chantons autant de séries, s'il fera bien mieux le maire le moqueur. Mais il est bien court, tant de séries, où l'on s'en va d'écueil en rêvant de panda doré. Séries d'amour, au haut pareil, tomba sous la feuille en route douce. Mais il est bien court, tant de séries, panda de courage, conquer en rêve. Quand vous en serez autant de séries, si vous avez peur de chagrins d'amour, évitez les bêtes. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez autant de séries, vous aurez aussi des chagrins d'amour. J'aimerais toujours autant de séries. C'est au tara que je garde donc mes prêts ouverts. Et dans mes fortunes, mon état offert ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerais toujours autant de séries. Et au souvenir que je garde donc. D'après Jean-Baptiste Crème. Yo poeme cyane cyo cyese cyafunzwe nande ndacigeze ndacanditse Jean-Baptiste Crème. Bakunze Amabaye Media TV mwabonye ko turi kumwe Irankunda Jile yabaye wa mbere mu mwaka wa gatandatu n'ibintu byari bibaye ijisho nkuko mwabyumvise araheje kuvuga poeme yagize kandi mwumvise ko bimeze neza cyane rero mwabwo mukomera dukurikirana murabona ko murakwiye gushama ingufu cyane ku bana banyu bakaza barabana bayirankunda Jile kugira nabone ejo hirya yejo bahamagara bashobora kuza biruka bavuge iyo mapoeme nkuko muri ko murabibona ngaha kuri kamera Irankunda Jile twagushimiye cyane nibaze ko ubundi musi twagusanze ku ishuzo duhu mwanya tukongera tukaganira yego twakengo cyane biri hafigira ugenda kwiza yego umunsi murakoze cyane namwe ko muradukurikira reka tubashimire murakoze turi kumwe abanyeshuri bavuye mu mahiganwa atandukanye n'abanyeshuri bavanze abiga mu wa gatandatu rero dushimye kuganiriza umwe mu mwanya muto cyane ubona rero namudukurikirana kugira ngo mwumvirize aba bana ibintu bari kubakora ibintu biteye igomwe ibintu byari biryoshye cyane n'abana baciye ubwenge cyane rwose bava ku mashuri atandukanye yo ngaho muri komine y'Amabaye bona mudukurikirana rero ndabona wa mbere cyo dutangura nawe bite Bisaba urakomeye yego meze neza yego bakwita ngo iki Ukuru Jean de Dieu wajuvaye Ecofom Miremera hariya hejuru Miremera ya mbere usanzwe wiga Miremera aha wanditse ko ya herezo rezo mbona numva bavuga ngire kamarezo basekiya herezo Miremera amayiga hehe
Miremera. Mwaka ngahe? Mwaka 5. Wewe wari waje guhigana nawe? Ninaje guhigana. Waronse ikiwe? Waronse? Amakaya 3. N'amakaramu 2. N'irate. N'igitabo cy'imigani. Yego. N'indobo. None nta umerewe gute ku mutima wose ibintu byose? Numva nanezerewe. Nake kajambo kubwira abantu bateguye bino bintu. Nabo bo kwiga bakaronka ibintu n'ibindi. Abateguye, ababahaye ubabwiye iki? Barakoze kubiduha bazoronke n'ibindi. Na igiki cyobwira abana nabo bariko barakurikirana Maba Media TV batonyi bawe canka abo mungana. Nabo bazovyige babironke agashinge nk'akabaduhaye nabo bazogera ku rwego yako barakoze. Wewe waro kangahe? Babiri. Festas. Urakoze nani? Sawa turagushimiye cyane n'akahare y'urugero rwiza. Urakoze nawe. Bita nawe. Sawa. Urakomeye. Witwa ngiki? Ane Gabriela watuvaje. Muhingo. Wigahe. Muhingo yende kabamba muri Neza ya Nyabundi. Rezo ni nyafumu ngo makanga. Mwaka 6. We nawe waronse iki? Yaronse ikaye imwe. Karamu imwe. Nirate. Nakadobo. Nikuvuga ko bayo bakangana. Nabaye 8. Wayo 8. None wiyumva gute ibyo byose bitanu bashaka bereka mama tiraba iyo aho mvuye bibaza. Numva nanezerewe cyane. Mbega kadobuza ko ukamaze iki bakakugurira. Akadobo. Imigisha mbaye ntago witanga. Ndako amafaranga ndako 5,000 gatwara. Oyaye. Wavuga gurisha munzi? Oyaye. Ndoza uzogakoresha. Kazokubira byinshi. Gira akajambo kamwe ubwiye abanyamuhingo n'abana b'abanyeshure nka wewe bo muri komine yacu Murayi babwira iki? Mushobora kugira umwete munini cyane bakaza biga cyane hanyuma bagatera imbere nabo bakaronka ibishimwe nk'ubucuruzi bakanarushiriza. Turagushimiye cyane. Urakoze? Bita nawe? Meze neza? Ku bintu by'ibyo bacu gukora. Wewe witwa nde? Ningabe Aline wumva? Uva ku muhingo nawe wewe? Wiga mu kangahe? Kujya ishuri. Ishuri rya Muhingo. None wewe nawe nicyo baguhaye? Baguhaye iki? Ikaye, n'irate n'ikaramu. None icyo bimaze iki? Ikaye nzoyandikamo, ikaramu ndayandikishe, irate ndayandikisha imirongo, akabumba nako nzogasubiramo. Nta ndinda kugurira ayo rate ndagihumbi cyane. Mobiriki ababahaje. Barakoze neza. Aho bakuye Imana ihasubiza ibintu birushye. Twagushimiye cyane. Ndetse nawe. Neza. Wewe kudakira ibintu bitindi byawe. Niko sanzu neza. Baba bitwandireye. Samuel. Vai. Rezo kirimvi kaba wigahe? Niga ku ishuri ritoya rya Buri. Wiga makangana? 6. None ga Samuel wewe wari waje guhigana na Mwaka 6 wabaye wakangana? Wa 3. Festation sha. Murakoze. Waronse iki? Naronse kabumba ikaramu 2 n'ikaye 2. Kabona ikaramu 3 hano. Iyi niyo nari nasanzwe naza nyene kugira koresha ibintu. Ababahaye ibintu babwira iki? Cyo nobabwira nuko barushirizaho kumbure no gutegura bari nyuma yacu kugira kuko ibi nko mu gwaruka ndabona bizogira ico bitegura kuko kuyigufata ku mutwe urabona niyo byanka hazogerageza. Ugerageje kuraba umwanya wafashe uri kuriga ijya poema wavuze wafashe umwanya na gute? Niyo imisine waroheje rero jya poeme gose ndetse wavuze iby'amanga na kuri. Mbega urabona icyo byagufashije? Byagufashije biki wabwira abandi bana kugira bumve ko kwiga poeme bifite akamaro? Abona kwiga poeme igituma gifite akamaro ku munyeshuri. Nukuvuga yuko nk'ubu urabona twiga mu 6 tuzinga tuja mu yindi. Hariho nk'abana rero usanga batagira badafata umwanya wo kwiga. Umva wize poeme kubosa je ndabona umenga bica bibicorosha. Wowe usanzwe uzi mu mutwe wawe usanzwe uzi poeme zingahe? Poeme no banzi yoba bimwe kubera
niyo nshuro ya mbere twaba batubwira baba bayiduha tuza ngaha mu mahiganwa kandi aje niryo rya mbere. Mama ubu ibyo bari bahaye kubera ko ryari higanwa nk'ubu umwigisha wanyaciye abaha amapome menshi urabona ko yiga atari byo guhiganwa kugira ngo ubimenye mu mutwe. Kwiga kubera n'ubundi kuba umunyeshuri kwiga icyo cya mbere wumva wafata ku mutwe hama ukavuga. Ni iki ushobora kubwira abigisha bigisha mu myaka ya gatandatu? Tubahimiriza kugira ngo baze bararondera guhabwa nk'uko baduha abana kugira ngo baze baramenyera nyene bose. Ni iki nashaka kugira urundi rwaruka muri ku ishuri? Icyo nababwira kuko ngo bwira kumbure bakamenya gusa nk'uko natwe twabikoze kubera niyo kumbure batoza ngaha cyogize icyo bibamarira. Turagushimiye cyane. Murakoze. Witwa nde? Siniko ntabyumva uvuga cyane. Stidienne bavuze ngo witwa Stidienne. Wewe uvahe? Umusatsi uvuga utahana wiga hehe? Niko fo utahana. Wari waje kwiga mu wa kangahe? Mu wa gatanu waciye wa kangahe? Wa gatatu nawe uciye ubwenge bwinshi festas. Waronse iki rero wewe? None wewe akadozo kamaze uzogakoresha ibiki wo kukiri umwana ngo ndukiri muto ndaguha 2000 ndakitwara. Ushaka ngahe? Nta mafaranga ushaka kangabire rero. Wari ugakeneye kandi utaruzi ko karonka wari ubizi ko bavuga bakagura. Ni iki ushobora kubwira abandi bana mungana bari ku ishuri babwira? Wowe uzi pome zingana umutwe wawe? Iya mbere yitwa gute? Wowe muzi ya mbere? Iya kabiri? Iya gatatu? Ayita gute iyo? Zitatu zose. Reka tugushimira cyane basubira mu mavugira urugendo rwiza. Sawa sawa. Mbona bakunze mu Media TV mwakutabanye n'abana babaye abambere abakabiri bagatatu bakane barabana baciye ubwenge cyane mu wa gatanu mu wa gatandatu nibo baje guhiganwa ariko abo mu gatandatu bahiganwa ku giti cyabo mu wa gatanu ku giti cyabo. Rero ni ibintu bihimbaye baronsa amadobo amakaye nkuko babyivugiye amalate kandi bava ahantu hatandukanye ngamuri komine yacu amabaye. Rero mwana mudukurikirana tuzobana tutabatetereza natubana twarondera ibiganiro byinshi bitandukanye byo ngaha nyene muri komine yacu amabaye nkuko televiziyo yanyu Media TV yama yabikoze. Murakoze.